ibikorwa ishira mu rikome ryatekanije mu no mwaka n'uruganda ruraba ukungene igihugu cogendera ku mategeko akaba ari yaje imbere mu bintu byose ico twise mu gifaransa la primauté du droit hamwe no gusonera ivy'igihugu le respect de la chose publique. Ivyo rero nuko mwumvise waserukiye umukuru w'igisagara yabivuze hamwe n'uwaserukiye umushikiranganje w'intore hagati mu gihugu umutekano n'iterambere ridakumira babishikirije nuko natwe twabivuze iyo amategeko adashizwe imbere mu bintu byose iyo itunga ry'igihugu ridakingiwe usanga ivyo turiko turakora byose bidashobora gutera imbere. Ni naco gituma mbere twavuze yuko mw'iyi ntumbero umukuru w'igihugu yihaye twise vision 2040 ko igihugu coba kiriho kiraja mu iterambere hanyuma vision 2060 igihugu kizoca gushika mu iterambere byose rero birafatanye ntibishoboka yuko iyo vision iryo yerekwa mu gihugu yagize ko rishobora kuja mu ngiro igihe ibijanye no gusonera ubutunzi bw'igihugu bitagiye imbere kandi ababisonera ba mbere nabo bantu baje kubikingira. Mu babikingira rero mu twabivuze mu ngingo ya 39 y'ibuzwa shingiro iyo ngingo ivuga yuko itunga ry'igihugu ari ntakomwa komwa itunga ry'igihugu rigomba kubahirizwa hanyuma bagaca bavuga bati mu gace kayo ka kabiri k'iyo ngingo itunga ry'igihugu umunyagihugu wese afise itegeko ryo kurikingira uryononye wese agomba kubibazwa kandi umunyagihugu wese agomba kugiramwo uruhara mugabo ibisigura yuko inzego z'igihugu zitaba zifise uruhara nizo zifise uruhara rwa mbere arico gituma twese tugomba guhamagarirwa kugira ngo dushobore gukingira itunga ry'igihugu. Mwebwe muvuze imodoka za leta amazu ya leta mbere kutovuga nibi byahapa leta yashize ku mabarabara dufate mbere n'aya matara leta yashize ku mabarabara ibintu byose leta yashize ku mabarabara hari abantu babica ko bakabigonga uko bagomba ni ukuvuga yuko ntituragira wa mutima wo kumenya ko ibintu by'igihugu cyose bahamagara kubikingira ibyo no kubimenya. Hariho n'ibindi bintu nogenda ntavuze leta murabona ko yashizeho tuko turavuga mu byo kubahiriza amategeko leta yarashizeho bita mu maferuje aya matara arekura abantu ko bagenda ahandi akabarekura ko akababuza ko bandanya bahagarara feruje usanga hari abantu mengo ayo mategeko ntabaraba abo bantu bari migwi itatu cyane cyane naho nabandi barimo abantu bitwa ngo abantu batwara amamodoka atwara abantu no kuvuga pasiteri n'amabisi amataxi hariho bamwe twita ngo nabakuru bamwe mugabo si bose hariho abakuru usanga umenya ibintu byo kuba itegeko wawe ntibibaho. Ivyo bintu rero tutumvise yuko twese duhamagarirwa gusonera iby'igihugu ntibidushobora gutera imbere na gato. Urumva rero tuvuze muvuze ibijanye n'amazu ya leta ariko n'ibintu byose by'igihugu muri rusange bigomba kubahirizwa kandi mwumvise nuko maciye kubishikiriza mu ngingo 39 y'ibashingiro twese duhamagarirwa kubikingira izuza kubafata n'intoki mugabo cyo tubwira inzego zibijejwe kugira ngo nabo bashobore gufasha kugira ngo bakingire ibintu by'igihugu kuko batari mbere nabo muramumva bimba n'amabarabara abo bose ivyo byose n'ibintu by'igihugu ntibarinda no guhamagara umuntu wo mu butungane waze kubikora nivyo abo barabibazwa mugabo twese turabihamagariwe nico twahantu twokura amategeko arahari twese turabizi ko hari naho adakurikizwa amwamwe mugabo amategeko asumba yandi tugomba kubahiriza twese ni nk'iri tegeko rijanye nico no kwita kugwanya igiturire urumva turiko turavuga ibintu byo kubahiriza amategeko tubaha akaroro gasanzwe ingingo ya 29 y'ibwirizwa ryo kugwanya igiturire ryo mu 2006 ingingo ya 95 y'ibwirizwa shingiro
rivuga yuko abantu bose bagiye mu mabanga ya leta baca berekana ubutunzi bwabo n'ayandi mategeko. Ivyo ari ibintu bisanzwe biri mu mategeko. Ndabaye akaro gasanzwe ingingo ya 29 y'iryo tegeko ryo Rwanda gitumeje kuvuga cyo mu 2006 rivuga yuko mu minsi 30 abantu bose bagiye mu mabanga ya leta bose baca banza kwerekana ubutunzi bwabo. Mugabo no baranse kuvyerekana kwere. Murumva rero yuko aho niho bitangurira ibintu byose, niho bihera. Urumva rero abantu bari hejuru badatanze akarorero bizogora ko umuntu wo hasi aza kumubwira ngo biye ntavyubahiriza. Rero tuko tuba muri rusangi amategeko agomba kubahirizwa n'umuntu wese, kuko bavuze la primauté n'uko turabivuga. La primauté n'uko kuvuga amategeko aba hejuru, abantu abari bo bose bakaba hasi. Uwo ari we wese aba hasi, amategeko aba hejuru. Nico kintu twita la primauté du droit. Hanyuma le respect de la chose publique nukuvuga ko ikintu cyose cy'igihugu ugomba gusonerwa. Ivyo byose amategeko afite ngenda bitegekanya uretse guherekeza shingiro ukaja ku mategeko yanda yakomoka ku buryo tegeko meje kuvuga cyo kurwanya ibiturire, itegeko ryo bijanye n'iby'amasoko ya leta, rya tegeko bita l'action réquisitoire, n'ayandi mategeko menshi. Amategeko ratubari turavuga n'amategeko yo mwibarabara code de la route. None ivyo bidashobora kubahirizwa wumva bizogenda gute? Nababwiye abantu barega amategeko abari bo, simvuze ko ari bo bonyine, hariho n'abandi benshi, mugabo hariho abantu baramutse bubahirije amategeko bose baca bakurikira. Ubwa mbere jewe nobanza gushimira umukuru w'igihugu, kuko muravye umukuru w'igihugu intumbero arimwo ibintu byari byarazamye cyane. Mugabo uravye intumbero umukuru w'igihugu arimwo, nibaza ko twese dushiramutse dushizemo ingufu tukaterera, nibaza ko bishobora gushika kure. Aho niho hantu rero twiyumvira yuko ibi by'uburyo murabizi uburyo kugira ngo buboneke nuko amafaranga banza kuronderwa, ico kwita la production. Ata production ata mwimbu uri kuraduzwa ntibeza ngo bikunde. Ivyo rero birimo mwimvo, mugabo jewe mvuga ko ari icitwazo, naho harimo mu ruhara rutoyi. Ntushobora kuvuga yuko uciye urubanza hanyuma ngo ucukora amakosa kubera ibi canke biriya, ivyo bizokwamaho. Mugabo ico twita les valeurs, amavalere ni ikintu gikomeye ku muntu. Umuntu ashobora kwemera kurara ubusa, mugabo kugira ngo akingire ico bita amavalere, akingire ubuntu. Ubuntu rero burya buratandukanye nico twita ingene umuntu yifashe. Umuntu arashobora, kuko hariho umufilozofe yitwa Socrate, ari we yatanguye cyane guteza ibyo bintu by'amavalere, bo babyita amaverti. Les vertus humaines ni ibintu bikomeye cyane ku muntu. Yavuga ati jewe itegeko riri hejuru mbere y'ibindi byose. Kandi Socrate igihe ciwe yari umuntu muto cyane, yari umuntu muto gose, uravye ingene agenda avugisha abantu ahagenda ahari. Mugabo yaremeye avuti au nom du droit et au nom de la justice, jewe ndemeye kunywa uburozi kubwantse, mugabo nzire amategeko yubahirizwa. Twebwe rero umucamanza aramuza avuze ngo yakoze amakosa kubera akenye, jemba camvuga yuko la notion de valeur, la notion de vertu, ikintu kijanye n'ubuntu, ikintu kijanye n'amategeko iwe aba yagishize ku ruhande. Ubuntu rero ni ikintu gikomeye cyane. Uhemuka nta mugari bora mwumva ngo uhemuka mu kigo ibigori bikeya. No kuvuga rero ugiye guhemuka ngo nuko ukenye, simvuze ko bitarimo, mugabo ntibigomba kubicitwaza na gatoya, kuko abasokuru none bacu kubera kibemera gufira ijambo, baremera gufira ijambo, none kweka abacamanza bo batugumira gufira ijambo. Ivyo kogwa ni byinshi, nko nabivuze, nuko bwa mbere abadutwara hejuru babanza gutangura gusondera amategeko. Ivyo ni cyambere. Nko twavuze ibi twavuze bijanye no kwerekana ubutunzi abakuru bafise. Niberekana ubutunzi, none batarekanye ubutunzi bafise abakuru, mwumva byose bigenda gute? Ico ni cyambere. Kigira kabiri, murabizi yuko hariho sentare isumba izindi n'uno munsi ritarashira, ico bitara haute cour de justice. Uno munsi ndagenda babwire ndabakaro gasanzwe, mwarumvise murazi yuko wahora n'umushikiranganje wa mbere afunzwe. Ntibinyegeje umese murabizi. Mugabo dufate nk'uwamubura mukaba mwagirije icaha yoba yakoze ari
umushikiranganje wa mbere mwari mutwe tasina rimwe hari shobora kumucira urubanza ivyo mwari mubizi dufate yuko ibyaha yakoze bamwagiriza ari byo yakoze atari nje mugabo kubera ico bita la non rétroactivité de la loi nta nukuvuga yuko urubanza badashobora kumucira urubanza kubera iyo senera aho tuko justice itegeko riyitunganya riri mu bwizwa shingiro icyo tegeko rero bita loi organique ntari raje ntari hari murumva rero hari ibibazo byinshi tugomba gutorera umuti mu bijyanye n'amategeko ku buryo leta igomba gukora ibishoboka byose kugira ngo igihugu kumenya ko tubivuga la primauté du droit amateka aje hejuru abantu baje hasi uko bari kose igihugu kidashize imbere amategeko ndakubwije ukuri n'iyi migambi turiko turavuga umukuru w'igihugu yashize imbere kandi myiza cyane twese dushigikiye ntizoshoboka igihe la primauté du droit itagiye imbere sinavuze yuko ubukene budatuma haba ibibazo mugana ndakubaza ikibazo none mwibaza yuko abantu biba amahera menshi abantu batumye abantu bafise amazu 10-15 ntubona ko aribo biba menshi none mwumva bihuriye ni ikibazo c'amavarere umuntu yakuze yiba ku rusenge agakura yiba mu rugarama nahazo umushikiranganje nahazo ari umukuru w'igihugu uzosanga ariko ariba mu rusenge uzosanga ari ku rugarama we urumva urugarama abo mu rugarama ni hari ya ruguru mugabo bazocobaze kuba amukiga cyane turumva rero nakubwiye agatima ni ikintu gikomeye cyane simvuze yuko ubukene budatuma umuntu yiba abo umusuma mugabo nari nabo muzi biba ari bibandi komvyo bigendera mu majipe n'amaprodo ngaho hanze nani mubazi mwese mubabona rero je nibaza yuko nko ndabivuze duteze imbere imico myiza umuntu yumve yuko agiye gutwara abandi guserukira abandi abayironse ibanga rikomeye rituma abantu bose bagomba kumubahiriza mugabo atari uko bizogora rero nico gituma mwese abantu bose ndabahamagarira gukurikira iyi ntumbero umukuru w'igihugu yashizeho ituma abantu bose bumva yuko bagomba gufasha no gukingira itunga ry'igihugu ko ntibishoboka murabona ubu bukene kubera ko buguma buhari none ubu bukene buguma buhari kubera justement ico kibazo c'uko hari abantu bumva ko bagomba kurya abandi babicayeko